Kubera tuba tuzi ko muri society yacu nta basitari barongora nubwo wa mukobwa amaze ibise yibabwira ngo muturongore hewe hamko pali mva amupo nabyo bishakira apana ivyo bintu byo mugabo tumushimire tumutera intege namba atari plank kaduteragira isore indirimbo usanga ngoma kindi bizo bahiti kuko je sindavyemera ngo nzovyemera bibaye yego nzovyemera bibaye nyene nkamenye ngo bifise ex mariage mvuga ati yego Imana ishimwe yaragize na predote vraiment n'amafuta gaso oya biziga na byo balinonji nababonye mwatubwira ngo nivyo ngo bambikanye ntuze ngo bague d'alliance bon ngo ntuze ni bayita gute ngo bampropose ngo urumva muga twagiye tubona ihorere mwana kumeze ari yani ndirimbo ubishaka kwibona no nje ngbe kwibona bon sikiwa gusa simbe egoiste no kubona abantu quand même pera ko jere kamvuge kwera imyaka 8 hari maze mu myaka 2 imyaka 3 hari nabandi urumva bayivukanye je rero ngira ndi mu ba newcomer bino game yo kutabona hari undi novuga wo cubibaza rero ari abakondane bavyo il est vrai même si ndumu handicap ndifise ubumuga bw'amaso ariko ndashoboye wow kugira iki gukora ibi n'ibindi kandi nkabikora ku rugezo rwiza cyane ku buryo umucero utazigira avuge ngo katumubabarire nyene yawuzigije ko atabona ariko ndikizo gutega pilau keza nkateka nyene isosi ya bien ibintu chapati ukayikaranga chapati nkayisuguma neza yani ikintu ntara ese nintuze chapati cy'amazi naco zigukora lakini kile cyakusugumiwa hallo niko mama mtoto turafise natwe akaduhamagaza ati ingomoze nanje munyeke ibyo mushoboye ku buryo uruganda rwanje rwa super battery rwomeza rushaye neza barubona ati kameme ati rwarakoze kuraba ati rugeze no kuraba noneho rushize kakabige hama abantu bose bakakomeza bamenya super battery n'ivyikora bikagera kure soguzana Natasha nicyo ikintu wamusaba wowe nk'umufana wawe nk'umusanzu mukuru yo je ibintu bindi ku mutima uretse ko ndi business woman ngomba gutera imbere wow novyimenyera ariko icyambere sinoshira imbere ivyo kwanje oya ndishaka bono guhura n'umuntu kwanje niteka guhura na Natasha niteka kwanje niteka kuri jewe umuramutse vyonyene no ngira shaka po nuko nkundira ndakuramutse nongera ndaguhikaze kuri Magic Channel ndobwira ko ari muganwa Kent umugana w'Imana umugana w'umwete umugana w'abantu nuko another day another vibe ndobwira ko umunsi vibe yacu yaduteruye neza ituzanira umuntu w'igitangaza cyane niyo nashobora kuzanira kuri Magic ndobwira ko gira mugenzi abwire mugenzi wiwe bashobore gufata gatebe dushobore kumva intahi idasanzwe no munsi turika nashobora kuzanira Gogo benshi baramunzi ni Gogo asanzwe afise ubumuga bwo kutabona ariko afise impano zigiye zitandukanye abantu b'Imana araciye ubwenge nkikivuga abantu bamaze muri commentaire Gogo ndakwakira kuri Magic Channel uramutse abakunzi ba Magic Channel n'abakunzi bawe muri rusange turabarukije cyane bakunzi ba Magic Channel bakunzi banje ba Gloria bakunzi ubuzima wow nuko mbere ya byose mbashaka kumenya kuri Gogo Gloria biba vyoroshe kumara imyaka irenga 8 abandi dukunze kumva ko iyo bafise ikibazo cy'umuga bwo kutabona usanga ari cyo bavuganye ari cyo bakiri bato ariko wewe byashitse kuzi kandi hari abantu bamwe waruzi hari ibintu byinshi wamaze kumenya kuri Gogo ahora vyakira gute bon jewe nibisanzwe kubera ko ibinze bishika nyene uravyakira nubwo bitaba vyoroshe uravyakira nyene kaze c'est la vie yego wow nuko mu kiringo c'imyaka 8 hariyo vyinshi wagiye urahigira experience nyinshi wagiye urabona bivanye nabo muhura na cyane cyane aho musanzwe musangiye ubumuga bwo kutabona kuri Gogo ni iyihe tandukaniro yabonye kuri we nabajya abandi nta tandukaniro rihari
novuga ngo ni naririya kubera ko sindagira sondage kubera ko je reka mvuge kubera imyaka 8 hari maze mu myaka 2 imyaka 3 hari n'abandi urumva bayivukanye je rero ngira ndi mu ba newcomer bino game yo kutabona hari undi novuga bo cubibaza rero ari abakondane bavyo je camvuga ati binda sindagira ariko mu bisanzwe kenshi ntatandukano riba rihari ya ego ikibazo c'amatsiko ikintu wumva ukumbuye cane kubona ni giki jewe kwibona no je ngumbuye kwibona bon sikibera gusa simbe egoiste no kubona abantu quand même nuko duhora twumva akenshi ngo iyo umuntu hageze igihimba kimwe cononeka ngo ari ikindi kica gikura kurusha ego niko kuri gogo niko nawe bimeze mbega wewe nawe ni ibihe bihinga bifata cyane bon jewe nibaza ko sans essayer de développer cyane ni si le toucher même kumva lui kumva et le toucher gukora byari développer cyane ku buryo nkoze ko nkamenya ati ni naka umuntu avuze nkamenya ati ni naka yes no wow ukora tubwira ibintu bikomeye cyane dukunze kubona hari benshi bakunze kumva ati impano ziraboneka biba vyoroshe ku bantu bahora bakona mu rushengero uri kuri MC uri ko urakora ibintu nkabijya kuri gogo bon bisanzwe cyane ibintu byoroshe cyane bisanzwe kubera ko je nagize ubumuga bon sinari mutoyi cyane ariko nari nkoze ni kuvuga rero jewe muri église kubera barasanzwe bana bon babona ko ari bisanzwe jewe ndashobora kumodera muri église nka translating gukora mu kirundi shira mu giswahili cyangwa mu giswahili shira mu gifaransa shira mu kirundi bon icongereza si cyane ariko naho nyere shaka kuba lost of course ndumulangeuse bavuga adoratrice je pense ndumuhimbazamana ndumutaziramana ndanigisimba ndashiramo yego iyo ndiko ndalidi byose ndabikora nta ngorane yego nuko akenshi abandi dukunze kubona rimwe na rimwe bakunda guca bambara amarori bakunda guca bitwaza inkoni kuri gogo kubera iki kudahitamo gukoresha ivyo bintu byose mugaga hitamo kumera uko asanzwe ari ba sindabikunda only sindabikunda kiretse ko urumva byanjemo no shirako mugabo kimba numva ndi à l'aise ndavyambaye ntavyambaye hose mba ndi à l'aise wow ego ndashaka kumenya rero gogo muri buno buzima umaze kubana igihe c'imyaka 8 hari ibintu byinshi dukunze kubona rimwe na rimwe uzuracisha ku mbuga genda uravuga ti ntibica bituma dusubira inyuma atahubwo bituma dukora ibintu kurusha ukakunda guhamagarira abakobwa kwitaho isuku kwitaho ibintu vyabo bashaka kumenya kuri gogo dufate ko ava hari ibintu atakora uwo amaze nkura n'icyo no kwita ati nimpanuka yo kugendana ubumuga bwo kutabona hari ibintu byaciye vyiyongera kurusha bon of course hari ibintu vyiyongeyeko ni kuvuga yuko dufite nk'ubu jewe nkibona hari ntitaho ukamenga ndaza bikibikora mugabo no musikwandi ko ntabona dufite nko kwikorera isuku ku mubiri umva haba muri nord cyangwa muri sud abanyumva baranyumva gukora ibyo bintu umva ntegeza kubikora nkitaho kugira ngo ntiwacishemo ijisho atujyanuka ibiyashiyashu none tumureke reka tumwihanganire kubera nabona cyangwa ujya amenya sana jaune urumva nibwo ntuma ndabibona amenya anje kwaje ntegeza kwibrosa ukitaho do please itaho uje gufungura nkatija muganwa ndumva ko yabwa ati ngo fisa amategeko je fisa amategeko ngo nibiki urumva je sa amategeko mfise ndi wa muntu mba numva ibintu bigende neza ku buryo atanshisha mu jisho kubera afise ubumuga se neza moti kamengira abanise ko ndamota wow bani c'est neza nibyo sinzi isura yanje ariko je suis sûre et certaine ko sindi mu bivaiba ndatesa
nivyo mu mutwe simba ndafunga nyene nkarabisha muntu uziye mu cibitoki nkabirabisha nyene burunga urumva ntango umugabo kumva ati nikoreye isuku ariko nkumva nyene nakoze ibintu nkumva nanje ndi proud of me. Oh yeah, wow. Gogo ndashaka kumenya rero abantu benshi bagiye barabona témoignage yawe uko mwagira uvuga ko byagufashe ku ishure c'était bon bikagushikira atavyo waruzi n'umunsi wamaze kumenyera mugare abantu bahora bindira ati koko bijya hora avuga nivyo turashaka kumenya no musi tubwiza ukuri hora bigenda kwira gute koko ashobore gufata Gogo ateke kandi kwatuvuga ati cyangerageza guteka neza cyane kumesa kwitaho kubera iki kwishira muri yoga kuri okay ati impamvu ivyo en fait ni adaptation yo ugize ubumuka avuga ati il est vrai je suis aveugle mais je dois faire tout mon possible ko batambonera muri ubwo bunyantege nke ariko niyumve yuko ndi forte nanje ndi umva une femme forte ego kubera ko ntuvuze une fille ego ndacari umukobwa ntibumve ko ya nyene ego no kuba niteka no kuba umudamu ni kuvuga yuko jewe guteka kugorora kumesura kugorora gukoropa koza ivyombo ivyo ni ibintu jewe nishizemo ati il est vrai même si ndumu handicap ndifise ubumuga bw'amaso ariko ndashoboye wow kugira iki gukora ibi n'ibindi kandi nkabikora ku rugezo rwiza cyane ku buryo umuceri utazigira avuge ngo katumubabarire nyene yawuzigije ko atabona ariko ndikizo guteka pilau keza nkateka nyene isosi ya bien ibintu chapati ukayikaranga bien chapati nkayisuguma neza yani ikintu ntara ese nintuze chapati cy'amazi naco zigukora lakini kile cyakusugumiwa halo niko mama mtoto wow nuko bashaka kumenya rero uko tubwira ibintu bikomeye cyane abantu benshi barakunze kuvuga ati how come Gogo usanga afise vibe kurusha abandi usanga yiha amahoro kurusha mbega dufate ko kuja hamwe n'abandi hari ico vyoba byarakunguye canke wari usanzwe umeze uko aho guremesha abandi hewe societe ni ikintu cambere gifasha mu buzima ikintu cambere gituma umenya abantu ni iki rero kubana n'abantu hewe uhamenyera vyinshi rero hari gusanga hari abantu menga bariteye agapata bariteye ikare ariko rero wowe uhageze ukacubona ati uyu muntu wese mwenda mudigadiga mu birenge ca twenga ukaraba baseka fume ndamudigadiga ino huku nyene makwapa kushira akoca agatenga basi akumva ko basi ubuzima buraryoshe ni kuvuga ko jewe bisanzwe c'est kuvuga ngo ni nguvu zanje c'est pas mes forces mais harimwo même la grâce de Dieu ubuntu bw'Imana ya grace of God no speaking Icongereza nuko Gogo kubera iki dukunze kumva mukunze kuvuga uti rimwe na rimwe usanga ubu abahungu ariho badraga benshi kurusha igihe mwari mubona kubera iki kutubwira ivyo bintu n'umunsi turashaka kutubwira ukuri ni experience wabonye. Okay, nibaza ko hari abantu bazi gukinira mu nduru canke kuronderera mu nduru nyene profitira mu nduru guprofit kubera bavuga ati umuntu asumuga nibaza ko hozu wari we wese yo camwemera lakini mimi aba amakuru fisi mana ndetse amatangazo kuri radio nkuru y'igihugu ntibishoboka ntibishobora urumva bisanzwe nyene reka nkubwire avant quand même jewe nk'ubumuga bwo kutabona bwamfashe nari nkiri muto vraiment none nkiva muri adolescence urumva ntabwo imyaka yiyo ariko ça fait 8 ans ariko urumva bari ya myaka urigiheza adolescence ukimara urumva uteranije imyaka 8 maze ntabona urayumva iyo fise ntayo mvuga muri commentaire nimuze muri birabasha abakora abizi ibiharuro bazoca bagira bazoca suppose x = 8 bazoca bakora ibiharuro rero okay c'est Twitter none amarema mavurero ubu mega vyarabaye vyishi gusoma ntawe nka kariho nyene narakazingo nari umwe de 50 ariko nabaye kibig machine ariko sindi cyane sinonze kandi simvyibushe kandi nibaza ko nabona arahindutse gasa nk'agafite gara kuko ahungu be cyangwa abagabo benshi bakunda
baraba l'apparence iri physique y'inyuma aravyumva rero nuko bimeze rero nibaza ko ari ico kintu cyaje gituma batuturaga gusumba uriko tubwira ibintu bikomeye cyane bashaka kumenya rero uriko uravuga umuntu ariko arumva ubwo ariko aravuga ati baraturondera dufate yuko kera ababarondera nabo ubu kwera wimvira ko ari igiki cyo bagituma ngo babarondera ari benshi kubera buntesa ngo waravyibushe ubu karewe yo nukuri mana naraka spaghetti nyene naraho ngaho gusa rero abikunda nyene ariko nyene urumva uko imana bitanditse bya kiruko gusa rero urumva araca profitira mu kajagari abazi gute uriko tubwira ko hari abantu baca baguprofitira mu kajagari hari umuntu ushaka gusaba service cyangwa ukaja gusaba ubufasha kanaka ukashobona ariko ashaka gukora ibindi kubera azi yuko utabona hewe abashaka gutacinga nyene n'importe où quoi n'ibiki yewe nanjye ndabapoturaga mani ipoto imwe by'akazi uragiye biragoyesha umuntu abifitiye stress ziwe gusanga umuntu uriko urabwira nk'umuntu ati hewe ati mfasha umuhamagariro urya muntu harya ati iki niki hewe ngo none cutangura ati hewe ati we nibiki ndakwati koferi urumva nuko rero bimeze ariko nyene kubera nyene mba mvuga ati aba nyene n'abakozi ba shetani reka ndababarire nuko bimeze wow uriko tubwira ibintu bikomeye cyane bashaka kumenya kwigogo hambavu y'ivyo byose watubwiye ko ukumbuye kwibona bivanye n'ibintu umaze iminsi ubona uri umwe mu bantu bakurikiranira by the way hafi cyane entertainment Buja Flavor Buja Flavor barayifise uko livre gende muri bya gospel ego cyane yanje mu misiza ego bazoyibona indirimbo nyene zishashe bantu b'Imana mwitegure gushigikira Imana ya Gloria ego bashaka kumenya gute wavyakiriye gute abantu benshi iyo utubonye nawe ushira ko commentaire ku bintu wumvise ati biface yemezo nawe ukashira ko commentaire cewe yabya jewe kubera tuzi ko muri society yacu nta style barongora nubwo wa mukobwa amazi bise babwira ngo muturongore hewe hamko pali mvavu amupo nabyo mwishakira rero tumvise nk'umuntu ntibanyumve nabo muri gospel nyene ntibanyumve nabi ko nanje muri entertainment industry nyene musicale y'igihugu ndimwo urumva ndabikurikirana kandi social media ndabikurikirana ni kuvuga yuko mbise mustagize mariage hewe ntihataye no musi kuhungu bino musi ko besha bishaka kwibera ba Mario baguma ko gato tubarongora Javre none nabyo wumvise ngakobwa ba diaspora kuturongora Bamujagira yo barongore. Natwe dushaka nawe uravyumva. Aturongore. Apana ivyo bintu byo mugabo tumushimire tumutera intege. Namba atari plank kaduteragira isore indirimbo. Je sais ngoma kindi bizoba hit. Kuko je sindavyemera ngo nzovyemera bibaye. Ego nzovyemera bibaye nyene nkamenye ngo bifise avec de mariage. Mvuga ati Imana ishimwe yaragize na prédote vraiment n'amafuta gaso yabiziga na byo bali nonji nababonye mwatubwira ngo nivyo ngo bambikanye ntuze ngo bague d'alliance bon ngo ntuze ni bayita gute ngo bampropose ngo urumva mbwa twagiye tubona ihorere mwana kumazari yani ndiri umushaka urumva ko muratubesha rero ntubyemera wow kiretse ko ino musara abantu bakubwira ati jewe ngo nja akubwira ati sinshobora kugira iki ko hari umuntu adakunda umugabo waje akuma gutegeka nubwo yego bavuga ngo nutagira inka arabona naho zitaha nakunda ati ngo agume umugabo amutegeka gese igitanda ntigisashe amazi muri douche ari kiniki massage n'ibiki hewe ndikumvuga ibyo ntazi nibyo numvise umugabo akubwire nyota akubwire nyambika giri hari abantu ivyo ntibibaze bamenye n'abakozi babibakorera nagaca yabaha azi ko je urabona nta na vernier nkisigura yibona twereka yuko ngeze ndi mukwe ngomba ko akazinda gacomeka yo gogo ko na bouche
wowe uvuga ati aho bigeze urabona ko abahungu batari ko bararongora nkuko byari bitegerezwa sha nukuri uko bimeze muga aha naho tubatahurisha akuna fanga pesa if you know you know no faranga hari no musumukobwa agutera facture ukibaza bengiye kurangura Ocean nati ibe gwanje ibidanaza bizoca byose bizocamwo bizoza biranyungukira jewe mukobwa kwamubaza ati gasanga nta nakima zo gufasha nta n'ikintu nakima zo guterera kamubwira ati none bébé urabona tumaranye inane 2 ans quoi basinze kamaza ati nubona twogira dote gute tubgane tutegure projet ya mariage n'ibiki koga kaca ngo mbanga uzonkwe ngo 30 millions hapo sasa anataka sashe ya mbomba nao akwinjiza urumva ashaka kuronka byinshi abahungu rero batinya ibyo bituma baciye bahitamwe bamwe kuva iwawe nakwipangira ubugete ati tuzobamangurira hanye bihere bihitse byuma ako baje dusadira iwacu mugabo je sindimwo muri abo kubera jewe I'm a blessing ndumugisha umugisha nuko uriko tubwira ibintu bikomeye cyane ariko bashaka kumenya kuri wewe uno munsi bishitse ni kihe kintu wumva nawe uvuga ati turazi yuko abantu bagendana ubumuga bwo kutabona baba bafise impano zigiye zitandukanye nihe impano kuri gogo yumva ati nanje uno munsi hari aho no yipresent ikagira icimari y'abandi yo guy basha ndababwira jewe ufise itara nyinshi ba boss muri Bujumbura je ndashobora gukora publicité nkabwira ati yo bakunzi bento bahamagaye cyane muri ibintu byacu ni oji yateza kwa ama publicité ndashoboye kwensinga hello my people guy wagwana kwa kuhamagara ndabishoboye kugira abantu pull up somebody free ibyo byose bombo club ibyo yose kuryosha ibintu nyene kuryosha ibirori kumodera kwemsinga vraiment urumva no kumanza ndakurikira baba MC bacu aho bagiye nakari umenga ntabirimo nyene nkabakurikira yego mugabo ngiye gukuza sinje guhindura ibihari oya mugabo nanje ndabishoboye uko tugira ibintu byinshi hama n'ikindi naco talent ese talent nyene sometimes yo gutuma abantu batwenga ati nyene byala ati mubibona gute allo kiginga arazimubaza dogere batwenza bakaryoherwa abantu kameme sinobura muri nkuru nka zibiri batwenga nubwo atotwenga ariko urumva nakubwiye amapib kwensinga kuririmba ndaririmba yego jewe naryami niyo sione wow nego nuko bimeze impano cyari kuri atubwire zose ibindi bintu kuri gogo avuga ati wow naka ayi nanje ndagakoze duhora tubona uzuracisha ku mbuga ati ibi ivyo muba muriko muriyumvira ko tudashobora ati twe twobikora parfaitement turusha nivyo nako ndakubwira ntaje urabizi ko murangenda nkabwira umuntu ati wewe muto tuntu twavye ngaho nkagenda nkavuga ati ndati ndashobora ku nama ntafise umutaye w'ico kintu cyo gitufate nk'akarorero nk'ibitenge nkagenda nkatora nko mu Kamenge cyangwa kwa Sione cyangwa iki nk'imyambaro nkavuga ati umitana nambu deneza 80,000 indoza 85 ucuma bitanu byo hejuru ivyo byose je ndashaka kubikora n'ikindi naje tubatumva abantu bagira ama publicité ya bya bintu nka bimwe bya Superbad abavyibuka bimwe bya Superbad hagira ko umudushiramwo nake turabishoboye nk'uje baze bamamagare bantware kandi mu nyumbe wa boss munisikilize ndo nkagendayo ndashobora n'ukuri bakaduha nka test ati kora nko kuri nolo irafise logo ndibati wow irafise logo Superbad nkakora ko just kuri rya logo ya Superbad cyambwa ati andika ivyo wumva canke ivyo ubonako umva oya kubona ahantu wambereje wanabyibona ati andika ivyo wumva ko twebwe kumva dukoresha amaboko urumva nkakora ko hama nkabwira ati je nubwo umva twera na hari habize equilibre
biya by'abatabona nka je ntavyo nize sivyo mugabo ko nize mu nyandiko z'ababona ikintu ndacumvise nk'ubu ndashobora kwandika izina ryanje mu ndome z'ababona ndashobora ikintu nkozeko nkagishushanya mu maboko yanje nkamenya ko cercle ngira uku nkamenya ko triangle ngira uku nkamenya ko rectangle ngira uku nkagira ko kahigena nka rectangle nyine ari 4 côtés urumva ivyo byose urumva nkoresheje amaboko yanje ndavyumva rero nikubwiye nibiki dushobora gukora twarabonye cyane gogo aguma avuga ati wow abantu bariko baramamaza runo ruganda j'espère ko rukora ibintu byiza cyane uno munsi uwo guhuza na boss wa Superbad ibintu bitatu bya mbere wo mukorera ni okay no mwereka combien de fois dushobora kugira nake dushobora kugira influence yo ati uyu muntu nivyo yarakoze yarakoresheje abasanzwe babizi bo bazwi mu gukora publicity natwe mu bafise ubumuga atari cyo twokora kuri company kanaka sina Superbad abari bo bose mugabo bukuba ko tubwa Superbad tukavuga tukerekana talent dufise kujya nyene bagize competition mu baririmbyi bana bagatahana kiriko gatwara imodoka rumva n'izindi competition nazashaka kuduhamagara ati umwese mubafise umuga twerekane talent turafise horana band rumva abona baririmbyi hajya kuri miki kuri large sivyo turafise ntuze Emblin muri Jimbere magazine sivyo no journaliste w'umukobwa asumuga bwo kutabona hari turafise Dani Brave akorera muri radio televiziyo buntu sivyo atabona abo bose ni kuvuga nanje of course nagoka umuririmbyi nduririmbyi urana turirimbi banzu bandanye turaza ni kuvuga abo bose turafise natwe akaduhamagaza ati ingo moze nanje munyeke ibyo mushoboye ku buryo uruganda rwanje rwa Superbad rugomeza rushaye neza rubona ati kameme ati rwarakoze kuraba ati rugeze no kuraba noneho rushize kakabige hama abantu bose bakakomeza bamenya Superbad n'ivyikora bikagera kure twagize guki tuza kubona uri kurandika utaginga Natasha shira ko post za Natasha ati umunezero ni myinshi bashaka kumenya kuri wewe for the first wavyakiriye gute usanzwe uri mu mugwi wa gospel munga ukaja gushimagiza ushima Natasha kuba yatakanye agashima okay of course ni mudamu wow mudamu nanje mva je fais partie nyene ya nani genre féminin mva ni genre féminin no mudamu nanje ndi mukobwa sivyo rero gushigikirana urazi iyo tuvuze le 8 mars ni twese rero kumva ko umudamu yatwayaga agashimwe aba ari iteka rya mbere ego ni iteka ku gihugu kuri industrie musicale y'igihugu cyane cyane no kubaga down kubera harimo n'abagabo benshi harimo imisore myinshi ubwabo ni kuvuga yuko icambere kandi ikintu cari gutuma umuntu yumva ko yoshigikira Natasha ntiyari murundi wanye narimwo none wumva ndi ari kureka kuja kumushigikira nta numwe rero jewe urabona aziko telefone kubera afanye n'ubumuga bwanje ko kutabona n'iki sishobora kuyigufata telefone ngo hari ibyo nshobora n'ibindi shaka kugorana nkaca mbwira abasaza banje ale vich nyaruka ngaha ati kora ati kubitako ati mu point ngaha ali Valentine ati gira uku kugira ngo tumutore kuko numwene gihugu araduserukira kandi urabizi ko Natasha pay attention akoresha nani nyinshi amafaranga menshi mu gukora no muziki sivyo je nivyo urabona ngo ndaririmba mu ndimbo za gospel niki mugabo ugiye kuraba amafaranga ajya amafaranga yova atoke wapi la namba nyenda nabo migereranye ni kuvuga ko dushimira Imana ko hari icyo yakuye handi akazana mu gihugu kandi kahiteka igihugu cy'u Burundi rero urumva kandi agashimwe na katwe telefone ko natwe twifotoze ego hariho mbati Natasha yaragahigezeho ari ifoto za niki natwe rero turashikiye turisabiye banzisabira binzasabira turi ngana ke turashikiwe nyene tugakoreho ko natwe twaragiye kuvota nyene dufite amajwi menshi ego nuko uriko tubwira ibintu bikomeye twarabonye uri kurandika kuri biriko biraca ku mbuga cyane cyane kuri stats aho benshi ngo bariko barakwita yuko usigaye uri umukozi wa Natasha canke cyawe wiyumva gute
chawa wa Natasha. Oya, Jean ugituma wagumugenda ngo ku bantu ubabwira mfasha mutore Natasha, mfasha mugira iki. Bashaka kumenya kwanza igicapo wari ufise mu rujya mwanya. Cari ntibinyumvira ko hari umukizi ushobora kubibwira avuga ati ego gucira ubanza abantu bamaca urubanza ni nko gufasha ifoto umafasha ifoto nkamupostinga nabiza arakunda kudutwenza akunda gukora ibintu byinshi bituma nyene vibe iguma mu bantu urumva ntacabona umenga ati none acanka uyu ni nzisabira ariko ashaka ko ari cyamufasha kandi of course akikoze nyene uravyumva amateka kuri it's good abagiriye neza ni kuvuga yuko jewe ndamposting ni kubera hari ndimo yigeze kuririmba ijya ndirimbo muze mufashe dushime nimujya rani ya ndirimbo wow wajana iki cyatumye ego tubona aririmba muri sekilama akagaruka akarimba muri nuze muri nani akarimba gospel ni kubera aribuka gushimira Imana ni kuvuga twebwe abantu dukunda kujisha turabiye mu byo tubonesha amaso yacu ko umuntu arafise akantu ka muntu twe umuntu ni mugara afise ibyumba byinshi azi ibyumba byinshi muri we ni kuvuga yuko rero je kumuposta no kugira iki nkafa kubona nkabaza gusa ati ndabira mwe mubona ati ifoto yarani nanda kambya ati na namba ni Natasha okay now ndamuputinga on my status ati ibyume byumye wow nila namba yanje nila gogo none kandi menga akana kitkala gogo kuna Natasha nyene ego no wow no muncamako uravuze ati no munsi wo guzana Natasha ni cya ikintu wamusaba wowe nk'umufana wawe nk'umusanzu mukuru yo je ibintu bindi ku mutima urati ko ndi business woman ngomba gutera imbere wow novyimenyera ariko icyambere sinoshira imbere ivyo kwanje oya ndishaka bono guhura n'umuntu kwanje niteka guhura na Natasha niteka kwanje niteka kuri jewe umuramutse vyonye yo ngira shaka po ngira shaka po wow nuko uratubwira ibintu bikomeye cyane ariko kuko kare hari ukuntu kare nkibona ari imbya ndirimbo mama jewe ndagukunda reka nkuvuge umva ndakura urabikwiyema urabicibona mama barambya ko dusa wow a face bon face since ngamenga si cyane mugabo karimo ndaba neza regarde moi look at me ndawa ntagashibona aho kanga Natasha nakubona aho muravye kweri wambonye numuwana wow avugishikuri kandi avugishikuri jewe n'ukuri ndiko ndakuraba ngira no hava nsanga mvuze ibitari ivyo reka n'abafana bazojija muri commentaire none ntimumubona ntimwamubonye tubabwira ati wa okay no gogo oui umuntu agerageje kumviriza cyane challenge mucamwo niki tukaba twumvise yuko ukurikirana cyane bya industry no munsi hari umuntu ashobora kumva cyane akavuga ati ngerageje kuraba n'umuntu ndabona ko afise impano nyinshi nifuza kumufasha nifuza ko nomuterera muri iki na kiriya beka eka na rap no yera je no rap twende tagiye turapi yeah sikumbuki past moment Elene Jude nakumbuka past niwezi nukanani pase nilete impact na ushindi kwa lotu song week no half nikijua nimekwisha so many failures full of kata man no sikwana choice wala kunjoy maisha I only the best niweze kutokusawa now I'm strong I'm fire Evan mureke inzira mureke kumufatira mureke kumubanira umwana murabona nafise impano nukuri uranyiniki ayaya abantu yawezekana ulipigika maybe na kwaibika listen rise up this is the time to maina katoya na kanguka choose it find out this is the time yeah
Bantu b'Imana. Aha nimubona ko mu minsi nimubona featuring ya Gogo na B-Face ibintu byo bari ni kwashira hamwe featuring Gladys Iglesias. Wow. Ariko rero Ego. nuko umwanya uri kuranjana. Sha twari guterama ariko mbere ko turagize igana. Ndakeneye yuko ubanze tukaducishiriza ku yandirimbo. Ya indi bose baba. Asha basa akore indirimbo. Indirimbo abakunzi ba Magic cyane ndabatera inkuru. Niyo ndirimbo ya mbere natanguye guca kuri no cyano nyene niyo media ya mbere natanguye kurira ko émission c'était en 2020 genda muira twakoranye c'était pas quand yari undi simisi ndamwibuka neza uravyumva ariko quand ari out of c'est not good. Okay ni kuvuga yuko iyo ndirimbo niyo cyane ya mbere naciye kana babwiye yari iswa humura ikuvuga iyo humura mu minsi iza muzobona ari video ikozwe nande the CEO mukomera amashi the CEO of Magic Channel yo Mariage hallelujah indiwe twagomba kuyumva mu minsi iza ego CEO Magic agomba kuyikorera akakantu ngomba kwicisha ko gato muyumva yitwa couple ya kabiri ndayikunda cyane ivuga ati muri hanganira jewe no kunyena ngere data we uri kunyumva ideri mana kuko ariyo kwizigirwa ndaca kugerageje mwene data to kwihanganira yo yakumenyekera we ukiri urusoro isezeranye itegereza kubishitsa itegetse yo birakomera humura Imana iratuzi Imana yo mwijuru iratuzi umura Imana nirenganya Imana yo mwijuru nirenganya umura Imana iratabara Imana yo mwijuru iratabara nuko batariko baranyerekana bantu b'Imana c'est do pour ici mfata bariko na cher de cher de poisson nuko wow nuko kubyukuri yes uririmba neza ufite this is Gogo niri nyene nta ntuze irimwo nta autotune nirimwo nuko nyene nta ni binyene kandi hasi manura sinduta na nyene kaipenda arangirije ku bintu bikomeye cyane ariko bantu b'Imana vuba cyane YouTube yiwe murayibona ntuze mureke kumushigikira indirimbo izobigiye ko tuzoizana kuri Magic nyene muyibone hama mu subscribing mu sharing mu commenting yo my god wow ibintu bizabiryoshe cyane I'm liking wow Gogo ukurangiza ego ibintu bitatu vya bindi biri ku mutima wama wumva misi yose wamuvuga ati ndafise indoto y'ibisazi nanje zitatu n'ivyaye okay indoto z'ibisazi byanje ndagomba kuba umuntu icambere afise ibintu bitatu mu buryo butatu nyene icambere ubumwe ibikorwa amajambere ivyo ni vya kabiri kwanza ndasimvye urumva icambere agakiza ubuntu agakiza ubuntu amahoro agakiza ubuntu amahoro uwo n'umugwi wa mbere harimo ibintu bitatu ufise agakiza ukuri biraryoshe cyane ufise ubuntu ubuntu buzoguha ibintu byumva nyene amahoro araryoshe cyane ego kuko amahoro burya arazimbutse gusumba intambara avyumva burya intambara irazimbye gusumbya amahoro cyo gutuma dukwiye kurondera agakiza ubuntu n'amahoro icya kabiri kuko ibi biva ku Mana ni Imana hama igihugu ubumwe bikorwa amajambere c'est le bon
notre vie parce que nakubwiye je suis patriote Wow. hama ivya gatatu biri muri ya migwi itatu nyene uravyumva tugarukana rero ivyo dukeneye ngaha urumva ndayifatira muke ni kubaha numva ivyo bikoraniye mu bwenge kwanza avyumva gusaba ubwenge ibintu byose avyumva ubwenge we Salomo ngo yasavye ubwenge Imana ivyakurikiye Imana yacimuha byose urumva hama gusaba ingoga zo gukora avyumva hama gushira mu ngiro ibyo wagize iki muri ivyo bintu ibi ntaho byanditse ibivuye mu mutwe wanje kunyene murakoze Wow. Nivyo je numva byomfasha mu buzima. Yes, nuko ndabwira ko rero twariko turayaga akanya nikadukundiye bivanye nano agomba kubitira. Gogo tugushimire vyimva mutima twizera ko nitwasubira kurondera abakunzi ba Magic bazokuronka. Thank you so much uzombona ndabakunda ngiye kubona cyane ko tugiye gukora na video. Oh my god. Tumushimire CEO basha amashi muri comment. Amashi kuri CEO tukomera amashi bigiye kugenda neza bisigaye ngiye gusubira kuba gogo mwari muzaririmba. Jemba ndavyizera je ko ngo tuze byo tutarabona. Nibaza ko bitazoteba. Nivyo kibara nyine muze mwihangana mugabo twizeye ko bitazoteba tura CEO vraiment. Nubwo kwizera mwana w'umuntu ngo bya ntivyema muga CEO ni umuntu mwiza cyane muramuzi none kuzo chapeau à lui. Merci beaucoup. Tech vibes. Pop. Tutora kantu kibujumbura. Wow. Merci. Yes, nuko ndabwira ko yari mugano wa Kent. Twariko turayaga vyimva mutima na gogo. Atubwiye amajambo akomeye cyane ubona ko anahereje no karirimbo kahumura atubwiye ibintu byinshi cyane nitegure kumushigikira nyuma yo kuraba ikiganiro cyose commentaire zanyu zabiduhanura zabizutera intege bireze bigatuma ibintu bigenda neza ndakutse ko wari karadufasha gura dushobora kuronka n'amasanamu asahuke mwite Scott asante be blessed wherever you are ciao ciao